ibyo twavuga ibyo mbare byose byerekeye wewe njya muramkazi wiwe byose nani bariye none wenda kubaza uko tuganira ibyo tuganira cyukara kuvuga mu bantu nagiye kubivuga mu bantu none gashari kana kubaza ibintu ubona ko ushobora kwegera ndiko nahisemo kubinuma kuko nzi impamvu bijye ibintu by'agacamutwe wewe upfa kubinuma ariko ntubona ingorane yuko tuza kudushikira raba tubaye mu nzu dupanze ukwezi nguko kuriko kurarenga biratata tarinjira tuko turishyuzwa amafaranga y'inzu tuyakura kubera udashaka kuvuga ukuri uko ushaka kumvuga sivyo ushobora kukuvuga ariko ushobora kukwegera ushobora kwibaza yuko uvuga ukuri basubira nakajya kazi ariko ujya mugore ujya mu boss ujya mugore n'umwana mubi cyane urumva ushobora kwibaza ngo ndagasubiye ugasanga abo tunze n'ibyo twavuze ubu rero bw'ubwo bwiwe cyane yuko abantu babumenya isi ibimenya amanyanga akora yose abantu bayamenye umve uburakwiye sivyo icyo no gusaba umugore wanje ni muntu wawe sivyo ibyo bihagarikira ngaho nimba hari ibyo ucyamubwira ubifungira aho nyine hagire umusaka kubibwira ikintu nakimwe jewe ndabibona sivyo ibyo bintu bigize ibanga ndabibona muri ntushaka kushira habona je ibyo nakubwiye ko kandi kwizeye ko uri umugore wawe sivyo ntushaka kumenya ibanga nanje niyo mpamvu nakubwiye ati Jesse nikuze mu bantu ndafite abagenzi benshi ariko sinabibabare ubyibuze je kuko uri Imana yaraguhunze nuko nzi impamvu sivyo nimba kuko ushaka ko kumenyekana wewe Imana nyine ushaka kudomenyekana sivyo apana kuja kubishaka n'uruvu wewe Imana nayo nyine ikunda ukuri nta kuntu n'ujya agomba gutwikira ubuzima wari n'icyo gusaba sivyo n'umugore wanje nzi kunyuba kandi ibyo bintu sinabwa bikuboneka sivyo uzi kunyuba ibyo bintu biragarikira ngaho nimba uko ukeneye ko kumenyekana Imana yo izodufasha kuzomenyekana sivyo sawa kuko nawe urazi ko ndakubaha kandi cyane iyo ni mfise ko ubuzima bwacu ariko kubera umuntu kanaka ivyo bintu sinkeneye induru ibyo nduru nazaza kuva kera mujya mu muryango sinkeneye yuko bazoshwana bapfa jewe cyangwa iki ibyo bintu byose naravyanse niyo mpamvu rero naho azuza kurimbaza wawe urabona yuko abantu bagomba kubwira ko kubera ubutekerezi bushinga nayo urabona ko bagomba kubwira ko nta kundi Imana uko Imana yakeneye ko kuri kugaragara kuzogaragara sivyo nyine nuko wamushinga uri ikintu nashaka kugusaba urabona ko umuntu abwirwa n'uyundi uriya muhungu Alfred ijambo mukora neza sinzi kubona ubibona shaka umuhe n'ikiraka muri make umureke aba ari wahagararira biriya bintu by'inyubako iriya nyubako bariko barubaka mu Gihosha uko bavyumva aba ari we yihagararira abirabe nyene abikontorora ko ndabona yamaze kuba umuntu w'umuryango niwe muntu mbona w'umwizigwa dufise ashobora kuducungira ibintu neza wowe ubibona gute nicyo nashaka kukubaza ukuri icyo turakubwiye ati iyo umuntu utoye neza ujya mu buzima hari ibintu biza byoroha kabisa ukuri icyo kintu ariko ndaciyumvira cyane ariko ndamene ku mutwe yumvira umuntu noshira hajya kubwira hagarira ibintu ngatwe ibintu byose ukora z'abafundi benshi bari ibintu by'amasimo ariko icyo bituma ndagukunda kubera ubona ibintu bitari ngaha hafi ubona kure kabisa nta ngorane ahubwo nca ndamubwira Alfred tugende ndahamwereke kugira ibintu byose nje ndabimusigira wabikora kugira jewe ndibaza muri iyi minsi iri imbere ndafise urugendo nja muri Dubai hari akazi nzobangiye kurabayo no kuzana ibintu sivyo kugira we asigare arabikora neza atacamira muri kandi nukura ko cyane kuba wiyumvire ko twogiye ikintu cy'ikintu Alfred oya nta kibazo je nukuri nabiravye mbona nta wundi muntu tuhereza abantu b'iyi minsi urazi ukuntu bameze ariko pe uyu muhungu kabisa akora n'Imana akora akazi neza umwana wacu amukora kw'ishure neza niyo ndamutumye utundi tuntu dutandukanye no gutwara no kuba umushoferi muri maka kazi kamuzanye mbona bikora neza ukabona ko atagambarara atidoga bazi yuko je nawe muri make twatangiranye kuva kera twacanye muri byinshi ariko urabona ko Imana yongeye kuduhuza muri make ubuzima bwari bwadutandukanije ariko twongeye no kuduhuza kandi uzi ikintu kinyohera ko
kubera ko kandi nawe ntitwatandukanijwe n'urwango niba wabitu uvyirengagize ariko ntaco nta budakosha muri make kandi abitwo twe dukundanye bya nyavyo twe twishimiraniye urabizi no kwishura ko bari batuzi twe twarabayize byamama ikintu kigiye kurangira uje kuri no saha nuko mpamviye kwata amafaranga ngira ariko no musaba ko amfasha kuyaronka aya mafaranga nzokora n'ibindi byose kubirabona ni nawe mpamvu ndashaka ubu uhagararije business zacu zose barumutse hagararije kugira ibintu bikomeze bigende neza cyane nawe ukore ku gafungo yega umeze neza nandi bameze neza mubizi kandi mwibanga kujya nyene je atagira ikintu nakimwe amenye nagomba ndakubaze uri kuramfasha kuronka amafaranga nivyo ariko mfitiye gahunda iye namara nanje kugafata neza ubwo rero bazo ufitiye gahunda hagiye wanje urabize ko namenda je n'ubu nifuza ko twaza kumeze tukaba kunyene ubibona twaza mwibanga ukunyene pe bazogira ibintu bigenda neza nerega urabibona bikomeje bimeze neza urisire ko ari gihe hogera igibukamwe bukazi wanje kubera iki ikintu bikora ubwo kari wowe twatanguranye neza ariko umutima warashanka urabizi sikakwa niba ari kubera gusa nyene kandi pe tukumana iyo turi kumwe bameze neza mukuri ndakeneye umunsi umwe ibi byiza uri kurankorera imana izemeze ndabigukorera inshuro zirenga 1000 ako n'ubundi ntabwo nyanga pe nyitwararika pe ukunda ntabwo nyine mwahuriye kunza atarakutse ku ishuri ako tureke ibyo bintu nuko reka basi ngende kandi rero nigire harandi hantu ugomba kujya nza kujana canke waje mizunguro turazogenda amasaha 10 reka maze ngene ndubuke njyame gato saa 10 tubaza gushitugenda uza ku telefone ushaka kubwira canke izigi imodoka yisige kubera uhagusanga utevye hari mu mamboti yaje ikintu abo nonda gutera kubera ka ama déplacement murabize kwa goye isigire ntacu nubabona ntevye nkihanganye ngiye gusa ariko zo kunyaruka saa 9 turabata saa 9 uze kubushitse n'intusi kuri saa 10 tube tugiye thank you I love you wow Yes, murakomeye. Akazi karagenda. Karagenda kabisa. Kweli. Rero jeka kukishira ukiri. Kandi mbari cyo guhisha tena gushaka kumuriza polisi ko. Mbaza nta kibazo. Mabuja wawe. Nasuri. Nta kinuti hagati yaho. Mabuja nasuri. Kwa no bananga kandi n'ubizi ibintu byose bibandana ngaha muri urugo n'ubizi nanakimu uzi basi cha mabuja wawe nasure cyangwa icyo mabuja wawe yamubwiye sure cyangwa icyo sure yamubwiye mabuja wawe wapi je kwanza ibyo nta n'umwanya mba ndabifitiye kwanza nta n'ibyo nigera mbona ndagusabye nka mutoyi wanje namushikira musaza wawe amushikira nde ugenda ushikire hiyo nyamba bansubiriza umugabo wanje ku kazi nyamba bigenda gute uyo mugore nyamba n'inezi zamuteye amviye ku mugabo hanyuma akazi kabandanye nana hamwe bose urabona basi sure na mabuja wawe bahagaze bariko baraganira cyangwa nana kimwe sure yaje akakubwira ko wari umugenzi wiwe akaza kubwira ngo mabuja kunuku wapi je duhuye na sude twaganira iby'akazi kacu gusa kandi ikindi naco nta n'umunsi je ndingira mbona bari kumwe na mabuja kandi mubana ngaha atari kumutwara ku kazi no kumugarukana je nabi ubona akantu basi wabona kavuga kakahanu kazokwega ibintu birebire wapi vugisha ukuri none ugira umbwiye ko nabandi ko ndabeshya de simbesha mu bisanzwe kuri ubwo jesi ni ukuri nta kintu ndabona kandi nibyo ubuzima mbona bugenda neza gusa na n'umusuru ababona basi bari kumwe bahagaranye kandi narakubwira n'ikintu na kimwe guhagararana ni ibisanzwe kubera amabuja akunda bari kumwe basi ahantu umva bipranse ahantu bonyene wapi basigende batine n'akazi kawe rero ndaguhamagarira. Hello sweetie nangayi. Yes baby. Meze ute? Ndashima nongeye kwaramutse neza. Kwanye bagiwe none amasaha abiri yose. Ntabwo yari
Ugura ifoto yanje nitwa turi kumwe. Oya, ikiyo turararana se. Turarana. Ketse bana kurota kenshi, iyo ntabwo turarana. Iyo umugabo wanje dahari ntiturarana. Ndaya ndahari no bamusukire kura gusa ariko nditegura nabo bana. Ndabe ko hava ndagutelefona ndahenda kwazo kwara munsi. Uyu munsi zishaka ko tuza kurira ngaho, uyu munsi ndashaka ko dusohoka uje kungurira akajarisha. Kuko ngundo gwacu ndifuza ko muri birenze. Urarana no gahango baba bamvogera abantu baba batumbuye ibyisoga nk'abumviriza baraba. Tugumana ukuntu ko kwikeka gusa. Mbona kibazo ushaka kudusohokera he uno munsi none bebe. Ndavyumva. Dusohokere uno munsi nifuza ko nakujana aho wifuza. Inge gato kwanza banze vugana n'inkumi yanje yaje iri hano. Sawa. Icara kwanza ko urashaka kwica. Noneho wakuze wabaye inkumi. Nyaza guterura. Ariko nari nkunda kubaza. Iki. Amara uvuga buke ufise ikibazo wabaye inkumi. Oya, none ko nigeze cyane kujya kwafe. Kugira iki? Uramukunda cyane. None kubera kwafe yaje ngaha ukacumuha inyama ukamuha ifi papa kutamuha ibintu nk'ibyo. Mwana wanje, ivyo bintu wavyiyumviye gute? Usiko kuguma kure ntibabone n'ivyo bintu bikurayo. Abantu bose ndakwita. Oya, kujya kwafe ni cyane. None ndi mu miryango yawe. Ngiriza mwana wanje, sivyo? Wowe uracari muto. Ayo majambo uvuga ntahwanye n'imyaka ufise, sivyo? None si Wewe kuraba ibintu bijanye n'abantu bakuze ushaka kwinjira mu bintu nk'ivyo, wowe ukiri umwana nta soni. Uriya ni sogokuru wawe. sogokuru mungana. Sogokuru tungana gute? Ubona agasumba? Oya, nafise nimba murangana. Ashiramo kanta. Nawe n'ibiki bikurayo. Si byiza urashara umwana mutoya ntugira urusaku rwo kuraba ibintu nk'ivyo bitajanye. Sivyo? Weja kwiga. Usije nusitizo kumukira. Si byiza gute? Umwita wankara. Nawe ndakwitaho tugende uyu munsi ndaza kuguhera. Sivyo? Oya. Kabishaka? Nusitizo. Siko kuma ntebo bavunye. Akana kagana guca kavuga amajambo. Abase abandi bakurira mu nda kweli. Shantingira wahageze wahabonye. Sinzi kurashikaho ngo uhabone. Sindashikana. Nakurashikaye. Abakozi bariko barakora neza ariko hari ibintu bisaba ko tugura nk'ibintu by'amakaro, amadirisha, parafo n'ibindi nk'ibyo nyene by'abafundi n'ibiki. Birasaba ko ari ibintu tuje kugurira rimwe kugira bishikireho icyarimwe. Muri make ntitugume tujuragirika twirukanwa kuri banki tuja hehe na hehe. Sinzi rero ukuntu vyumva mutware wanje ibintu tubigire vuba vuba burya ibintu navyo byo kugenda gake rimwe na rimwe si byiza. Urazi jewe icyo si kibazo. Nkumva je gusa nshaka abantu babizegwa babizigirwa kubera hajya umuntu gusohora amahera hama akagenda uko nyine atacakoze bijya biraca intege umuntu sivyo urobo uzumva nico gituma nagushizeho wewe kuri wenda kwizeye umva ibintu byose uraza kubikora mu buryo we gusa numbwire abafundi Alfred we yagize facture yangahe amahera yagwe kuranga kugira amenye amahera nsinya hama ibintu byose bikorwa hama jewe muhejeje muzisho mumbwira ati twahejeje ngurabe ibyo twagize so mukuri nawe urabibona ko ibintu bikeneye amafaranga ni byinshi sibyo kandi urabizi iyi nzu niyo ubwo wayiduza ukayisakara urazi ko ibikenewe ari byo byinshi paraporo y'ibyo byo kubaka inzu birya bintu by'imbere byo kuyidekora nibyo bintu bya mbere bizinze kugira ibintu rero bive mu kagira kandi amafaranga y'ibisorosoro ntacamara reka tubigurire rimwe
sinzi ukuntu byumva tumuhe Alfred yambwiye yuko dushobora kumuhereza miliyoni 500 dushobora kubikora kuko twariharuye neza dusanga bitwara 500 miliyoni. Mva nawe nyine mwagize devi muri hamwe urabikontorora ubona ko ari byo byose twabyanditse turakontorora byose kimwe yo kigugwa turahamagara n'umufundi ambwira amakara ashobora gukora urabona ni etage igeretse 3 ashobora gukora hose no mu madushe byose nabiriye ibintu by'amatwarete byose ko bijamo. Urumva icyo je sinshaka yuko mubwira mahera hama ejo nje numva ngo hakenewe kandi hakenewe aya nkenye ko mubwira cyarimwe ndayabaha hamwe gusa ibintu byose bisigaye birakorwa so yego angorane nzanira cheke agatabo kashaka ajya mu cyumba ndagora mu sawa mushinga nayo wanje n'ukuri kandi imbere ya byose shira n'ukuri Imana ihabwe icubero ko yampaye umugabo nyumva kandi twumvikana n'ukuri sura ka gushimira mutware wawe angorane je ndakwizeye utogira ibintu nk'ibyo abagesera abo ngaho mu mujyi bagatsindwa n'ukuri. Rero Alfred ukubyumva ngufitiye amakuru y'imbaho urandikira kwanza maze turabe amajambo menshi yakubwira nanzura kwanza. Miliyoni 500. Alfred ntuhege tugiye kubaho neza bikubyumva tugiye kubaho neza right aha rero birasaba yuko niba twirukira he niba tumanza guhungira hehe nawe wiyumvire nk'umugabo Kero mwana wanjye kuma mwanezerewe Nena ngoma ndakubaza Ujya ushoferi hafi he ushoferi Alfred Ujya ushoferi nyine Alfred Brazi ujya Alfred umugenzi wanjye twigana kandi twiganye cyane kandi twarabagenzi cyane cyane yagize bagira umwero kandi sindakunda kubera utamukunda no mama aramwitaho cyane mama arankunda na kera Brazi hari urukundo hari ukwitaho umuntu byo ndashaka umubwira mama aramwitaho cyane Alfred akamwitaho cyane mama Brazi none ndakubwira ikintu wajya hari akazi nabahaye urumva hari akazi nabahaye rero nico gituma umwe asohotse bategerezwa kuba bajana urumva kubera bariko baragira ya nzu yacu hariya hamwe nakubwira ko dushaka kwimukira urumva nivyo bintu barimo barakora rero kuri izo mvo wewe ntuvyumvire nabi cyangwa ntumwumvire mama nabi mama burya namuhaye akazi kenshi nico gituma yahindutse muri iyi minsi Alfred Zimura twumvise Miliyoni 500 chewe. Mbeza. Ubu ikintu ubunyine tuvugana ndagiye kwanza muhira mbanze ngihambe kwanza shirukenge ugiye numve ko ntariko ndarota ndayarabiriza kandi umenye neza ko ndakukunda icyumviro cyaje kwisimo ubu nuko no gukura ari makuru basha umupango kunurera hano turi kuje sibyo nuko tuvanga hafi kare tumanze tugenda hano kwanza tumara iminsi twinyegeje reka kwanza kore sivyo hama ibindi nzovyigaho nzokubwira sivyo ga mwana kubera ubunye urabona ko mfise akazi kenshi muri iyi minsi ndiko ndakora sivyo hama nzoca ndakubwira hanyuma sivyo Usanjensha kangoso ukwiruka mwana wanje nakubwivyo n'uvyihoze kwanza tuzobikora mu wundi mwanya sivyo mami sivyo aho n'ucu umwana mwiza rero
Sawa? Okay, genda rero mw'ishure, genda mu cyumba rero uriga, nanje hari ibintu ndimo ndakora by'akazi. Sivyo?